mugabo mwari karasasangura ibintu by'impo n'akamwe baje gusasangura atamashuri ufite ujya musasanguza aranyica gose mugabo mbo reka tumwemerere yuko uko onya byumva ntaco yarakoze gushikiriza ijambo mbo birashoboka yuko hariho nabandi biyumvira nkawe mugabo jewe nk'ikintu nabivuga ko kubijanye n'amoko ngaha mu Burundi ntivyabahiriye ku mpamvu zingene ibintu bijanye n'intuzenye n'ubutegetsi n'ubutungane n'igisoda byubatse ngaha mu Burundi mbo kubera yuko bashaka kumvikanisha yuko nk'ubu ndaguhe nk'akarorero urabizi yuko hariho abanyarwanda bavuga ngo Uburundi leta y'u Burundi irungika abasoda b'abatutsi gusa gupfira muri Kongo ego izdoro ndayahaga nawe abanyarwanda ntibahagaritse bivanye n'ijambo aruka gushikiriza yavuze nti James Kabarebe ngira video mwarayibonye arasirikiye amajambo yavuze mwarabonye abanyarwanda rero bamwatakiye rimwe sinza kugaruka kuvyo yavuze ahubwo nza kugaruka kuvyo ubwo mutubwire kijya kintu wowe kivuga ko yikica abanyarwanda murumva ujya mutama turabona cyane ubwo mwese mudukurikirana kuri link Arena halo nizere ko mumeze neza. So my name is Ram promoter behind the camera nkuko vyama sinigira mboneka. So twagarutse kandi twongera tubifuriza kumererwa neza wowe utameze neza bandanye wihangana usenga Imana kumbura bizogenda neza. Mutubire ni wundi nyene umusasanguzi wacu nzitsa guha big up nyinshi n'amakuru bashikiriza ngo arabaryohera cyane bari hanze y'igihugu hehe ico kintu kugikorwa kurakora ukumva bari kwaracakira neza abantu nta buduti mbere ko tuja mu kiganiro nyezina nike kintu bigufasha canke bikongera ambojewe ahanini yambo razi yuko ibi bintu ntitubikora ku mpamvu zo kuba ngo hariho inyungu turiko turabisoromamo ariko gusa dutegerezwa kubikora ku mpamvu z'inyungu z'igihugu cacu ego urabyumva rero iyo abantu batahuye ivyo turiko turavuga hanyuma bakabishima biratera intege urabizi biratera intege biratera intege ni vyiza cyane urumva yuko uryohewe kubera yuko uriko urakora ibintu abantu bumva yuko ari ibintu bikogwa n'umuntu w'umugabo yego yes kamusabira abakunzi bacu baramutse bari bagukumbuye ndabaramukije cyane abariko baraturaba ariko baratwumviriza aho bari hose harabo bukeye aya masaha harabo bwije nimwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye ego Imana ibahezagire ko baguma bakurikirana ibiganiro byacu umugabo biba byiza na cyane gukurikirana ibiganiro byacu akagira ico hakunda hanyuma bikagira ico bigufashije bikagira ico biterereye utaruzi kandi ukabikurikirana ugamije canke ufise intumbero yo kugira ico ukuramo apana intumbero gusa yo gutukana hariho abantu usanga batukana batukana no kubasengera jewe umugwagoze nk'iyo mbonye nk'umuntu atuka Abdul mba numva ndakugiriye n'ikigongo jewe uri kuramba twaramenyereye twaraniyakiriye jewe nk'ibintu byo kuntuka je icyo kubwira jewe nanje ndagututse ukubita nabi abanyarwanda ariko bavuze ko nawe watanguye abanyarwanda bavuga ati nguranka u Rwanda nguranka u Rwanda se muzarushira oya mbo urumva ikibazo burya abantu benshi batazi burya nta murundi numwe yanka abanyarwanda
nta ntabwo n'umwe. abanyarwanda byo ntibazikorera ahubwo ikibazo gihari ni uko abanyarwanda bameze nk'abashaka yuko umengo urugo rwabo rwo kubaka urugo rwacu ntibazi kwihangana ngo bagume mu by'iwabo natwe tugume mu by'iwacu hama duhurire mu binejereje duhurire mu bintu bidufitiye inyungu ahubwo baba bashaka uramaze kubona nk'umuntu yifuza yuko basi dufate uko agenda ariko ugenda uko yambara ariko wambara ibyo ni ibintu bya colonization none twarikuye ko ababirigi abanyarwanda nabo baze none badukolonize ngira bashaka kwihindura abanyafurika ababirigi b'abanyafurika aya ntibikunda so ducungiye mu kiganiro nyezina Chimamanda yaraye avuze ibintu amajambo je no vuga ko ari amajambo atabereye nko umuntu w'umugabo nka Chimamanda yavuze nti mu Burundi ntwe tufise ibintu by'ubwoko kuko byo babiri no muri bwirizwa shingiro nashaka kugerageze nk'ubusesangura n'iryo jambo wewe waryakiriye gute mboje ubwa mbere ho ukuntu navyakiriye ntabwo ari bibi kuko burya umuntu wese avuga ibintu bivanye n'ingene abizi so rero Chimamanda nibaza yuko afise gutahura gukeyi mu bijanye n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ko nagira ndakwibutse yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ukuntu ryubatse ryavuye mu masezerano ahanininya amasezerano y'Iyarusha kabisa amasezerano y'Iyarusha n'amasezerano yabaye hariho ba Julius Nyerere hariho ba Buyoya hariho ba Mandela baragiyemo ba Mengo ba Tabombeki bande abanyepolitike harajamwe abanyepolitike benshi b'i Burundi n'abajya benshi mu bakoze ibintu bitabereye muri 2015 hama bagahungira mu Rwanda harimo abicaye Iyarusha bijanye n'aya masezerano rero Chimamanda novuga yuko ahanininya adatahura impamvu ibi bintu bihari mugabo mwari karasesangura ibintu by'empona cyane baje gusesangura atamashuri ufite ujya musesanguza aranyica gose mugabo mbo reka tumwemerere yuko uko onya byumva ntaco yarakoze gushikiriza ijambo mbo birashoboka yuko hariho nabandi biyumvira nkawe mugabo jewe nk'ikintu no bivuga ko kubijanye n'amoko ngaha mu Burundi ndashobora kumwereka canke nkereka nabandi biyumvira nkuko yiyumvira ibijanye akamaro k'ingene ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubatse ngo nk'ubu ndaguhe nk'akarorero urabizi yuko muri 2015 hariho abantu bavuye ngaha mu Burundi bafise ibintu bagirizwa bakurikiranwa n'ubutungane hama baragenda mu Rwanda rero igihugu cy'u Rwanda banashaka kirabaha ibigwanisho kirabigisha iby'igisirikare baratera u Burundi sivyo mbohama bene gihugu igisoda cy'u Burundi kirahaguruka kirabagwanya kirabakubita amatwa nsumira hashobora kuba harasubiyeyo bakeyi babarirwa ku ntoke mbohama ivyo byanse ngaho aho bari batumbereye baca bazunguruka baca muri Kongo ikintu bakoze bagiye kwica abanyamurenge ku ntumbero yuko ivyo bakoze byo kwica no gusahura inka z'abanyamurenge byo kwagirizwa igisoda cy'u Burundi mbo mugabo ivyo onye ntivyabahiriye ku mpamvu zingene ibintu bijanye n'intuzenyi n'ubutegetsi n'ubutungane n'igisoda byubatse ngaha mu Burundi mbo kubera yuko bashaka kumvikanisha yuko nk'ubu ndaguhe nk'akarorero urabizi yuko hariho abanyarwanda bavuga ngo Uburundi leta y'u Burundi irungika abasoda
b'abatutsi gusa gupfira muri Kongo. ikinyoma Banze wumvirize hama bagaca basubira bakavuga ngo abasoda b'u Burundi nibo bamaze abanyamurenge muri Kongo. Urabyumva? Noneho ukibaza ati none leta y'u Burundi irungika abasoda b'abatutsi gusa gupfira muri Kongo, hanyuma akaba ari nabo ikoresha mu kwica abanyamurenge b'abatutsi. None ni ukuvuga n'abatutsi bariko bica biwabo. none ntuzenyi canke leta y'u Burundi yobirungika abatutsi abasoda b'abatutsi gupfira muri Kongo, hama ikongera ikarungika n'abasoda b'abahutu kwica abanyamurenge. Urabyumva? Mugabo ugarutse mu ibwirizwa shingiro ibinye cyane cyane iyo tugiye kuvuga ku bintu by'igisirikare turabanza tugasaba pardo gatoyi kubera yuko hajya igisirikare ikintu kiba gipanze. Abasirikare bakunda ibintu bigendera ku murongo. Iyo ukoze ikosa n'ifimbo batonare kirazira kubinjirira mu bintu mbega ntibakunda ibintu byo gukatisha ibintu. Mugabo tuvugisha ukuri, nko mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi namba uko ndabizi ari kwanza ndibaza niko biri. Ni ukuvuga iki? Mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi umusoda atwara ikambi ari umuhutu, icegera ciwe bari umututsi. Dufise 40, hariho abafise 40% n'abafise 60%, ariko nta kambi y'abasoda b'abatutsi ibaho mu Burundi, abasoda b'abahutu ibaho mu Burundi. Ni ukuvuga n'abantu bavanze sawa sawa, ku buryo udashobora kuvuga ngo leta y'u Burundi yakoresheje iki aba naba kwica bariya. Rero iyo ugiye kubiraba usanga ingene ibintu by'u Burundi canke ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubatswe byaciye riba nk'uruhome rw'umuntu ashobora gushaka gukoresha amacakubiri mu Burundi, kubera yuko nigore kunguruza mu bisanzwe twakoresha nk'ubu ku bijanye n'ibwirizwa shingiro. Reka ndakwereke. Urabizi yuko imbere y'amasezerano y'Arusha n'imbere y'ibiganiro abarundi bagize hariho umuhari wahora witwa Parite Hutu FNL. Parite Hutu FNL. Urabyumva? Uyu munsi ari FNL gusa. Sibyo? Parite Hutu karagiye. Mugabo iyo yahora ari Parite Hutu FNL, uyu munsi naho yo dufate yoja nko mu matora igatsinda amatora mu Burundi, ntishobora gufata ibiti byayo ivyo biti yatsindiye ngo ibijemwo hatarimwo abatutsi. Urabyumva? Itegerezwa guca yerekana muri ivyo biti yatsindiye, ikerekana 70% by'abatutsi, 70% by'abahutu. Ni ukuvuga ngo ukundi bwirizwa shingiro ry'u Burundi ryubatse, ni ukuvuga ngo bajya bajama bari bararavye kure, kuko dusubiye kuri ibi bintu by'amoko. Ibintu by'amoko burya bimeze nk'igiti cyatewe ahantu kibi. Ni ukuvuga ngo uramutse uje ukagikatira hejuru, ntushobora kwizera 100% ko ejo kitazoshibuka kikazana ayandi mashami. Uko rero ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryubatse, ubu ryatemye kijya giti rirangije riragikurikirana no mu mizi. Ku mpamvu z'uko nk'uyu munsi naho ikintu kijanye n'ivangura ry'amoko cyo bacarakugiyemo gute, kikurimo kabisa, kuko urabizi ko hariho abantu kabisa ibintu by'ivangura ry'amoko byabakurikiranye atarota biheba, bivanye nuko bijya bintu ni bintu byigishijwe imyaka myinshi cyane.
nyinshi cyane kuko bishobora kuba byaramaze nk'imyaka irenga nka 80 vyigishwa muri ibi bihugu byacu. Rero ntushobora kuza rimwe ngo uvuge ngo ndabitemye, ni ibintu bigenda bukebuke, ni processes. Urabyumva, kugenda bukebuke. Rero sukuza kuvuga ngo ngubu unye ngo ntavangura ry'amoko ngo turarikuye, urabyumva. Hari abantu banyengetereye, hariho abantu byanyengetereye, ni ukuvuga ngo uwo muntu byanyengetereye aramutse agize amahirwe yo gushika ku butegetsi, urabyumva, agiriwe amahirwe yo gushika ku butegetsi, arashobora gukoresha burya butegetsi aronse nabi, agaterura abo mu bwoko bwiwe gusa, akaba aribo agira gute ashira imbere. Mugabo ngaha mu Burundi naho woba waranyengeterewe n'ubwoko, ntushobora guterura ubwoko bwawe ngo abari bwushira imbere bwonyene. Byanse bikunze werekana n'ubundi bwoko. Bisigura iki rero? Bisigura yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ntabwo ari ridutandukanye, ahubwo ryaje kuduhuza kugira ngo abarundi bose bashobore gusangira ibyiza by'igihugu cyabo. Okay, naraje kwagerageza kumwishura Timama. Noneho aho ndaguha akandi karorero. Iyo tutaza kubigenza nk'uko, iyo ibwirizwa shingiro ritaba ryubatse nk'uko ryubatse uyu munsi, warabonye abantu bavuga yuko leta y'u Burundi iri kirategura genocide y'abatutsi. Iyo ibwirizwa shingiro ritaba ryubatse uko, bari baronse ahantu binjirira. Mugabo nturi buhinjirire mu gihe muri iyo leta uri kuravuga irimwo abahutu n'abatutsi, mu mugambwe uri ku butegetsi wonyene CNDD-FDD. Uretse yuko ho muri CNDD-FDD n'abatutsi barimo n'igihe itari bwaje ku butegetsi. N'uyu munsi CNDD-FDD naho yotsindira ibiti 100% ntibishobora kujamwa abahutu gusa hatarimwe abatutsi, ntibikunda, ibwirizwa shingiro ndiri bibemerera. Tuvuge ikintu cy'ubwoko twe twakiranye. Urumva, iyo tuvuze ngo ikintu cy'ubwoko ngo caraheze, nuko rero twaragihejeje, kubera yuko naho woba ukunda ubwoko bwawe gute, ntushobora gufata ibyiza byose by'igihugu ngo byishireko. Mugabo wibuke yuko abo batubwira yuko canke abavugira bavuga yuko twebwe tugifise ubwoko mu ibwirizwa shingiro ryacu, bene wabo bidoga yuko igihugu cyabo gitwawe n'akagwi k'ubwoko runaka, mu gihe ngaha uyu munsi bidakunda. Ni ukuvuga ngo batabirabye neza, ejo canke hirya y'ejo ico kintu girashobora wanashaka no kubagarukira gusubira iwabo. Ahubwo twobagira inama yo kwiga kukungene Uburundi bwabikoze, kuko bwabikoze neza. Nta muntu numwe yovuga ngo kubera ngo jewe ngo nduyu nuyu ngo nkabashitsa hanye ngo reka rero ngo nzane bene wacu, ntibikunda iwacu. Merci cyane Abdul. So reka nibaza ko wagerageje kubisigura neza, kandi nibaza kuri mu bantu ariko barafasha imitima ya benshi. Wowe utaragira subscribe, umugira subscribe kugira ngo uzibone ibiganiro tuguma tuba. Ego Isidore Mbayahaga nawe abanyarwanda ntibahagaritse bivanye n'ijambo aruka gushikiriza. Yavuze nti James Kabarebe ngira video mwarayibonye, yarasirikiye amajambo yavuze mwarabonye. Abanyarwanda rero bamwatakiye rimwe. Sinza kugaruka kuvyo yavuze, ahubwo nza kugaruka kuvyo ubwo mutubwire kijya kintu wowe kivuga ku iki cy'abanyarwanda. Murumva ujya Mutama Isidore Mbayahaga, novuga yuko ikintu bamuziza nuko kubera ari umunyakuri cyane. Burya niba biraba neza, burya ikintu cyambere abanyarwanda baduhora nuko turi abanyakuri gose. Nta kintu na kimwe yabeshemo, kandi kuba ari umupasiteri ntibisigura kutavuga ukuri kubijanye n'ivy'igihugu ciwe. Warabonye yuko hariho n'abapasiteri bamwihaye bo mu Rwanda benshi nabi. Urumva n'umunsi numwe kuko tuvugisha ukuri, perezida wabo w'u Rwanda ntabwo ari umweranda, sumu marayika. Mugabo urigera wumva n'umunsi numwe umuntu ariko aramukosora hari iwabo? Nta muntu ashobora kumukosora. Urumva, nta muntu amukosora. Rero nimba ata muntu amukosora, kuki bumva yuko Mbayahaga ngo yategerezwa kuvuga ibitandukanye na bijya yavuze? None bamwigisha kuvuga bijya yavuze niko biri. None
ajya amajambo ujya mu generali yashikirije twese ntitwayumvise ngo kimwe gusa nubabwira nuko Pastor Mbayahaga ibyo yavuze kuba yo kwita umukuru w'igihugu umuvyeyi abantu bakabyumva nabi none se barundi ni Bego bose banyarwanda ntawe bafise rega twe nitwe dufise ababyeyi